nje gushima Imana ibintu bitatu Imana inkoreye muri iyi ndwi nyene. Yesu wacu nashimwe. Naraje ngaha ndushe mbabaye kuwa mbere, nukuri mfise umubabaro utagira ukungana, ariko mbona Imana. Ndashimiye Mwungere, nukuri Imana izimuha ijuru, nukuri zimwambika igitsibo cy'ubugingo, nukuri inzara asonza n'uruhe aruha ku bwacu, Imana izimuhembere. Yesu nashimwe. Kandi ngira ndarikira umuntu wese afise ikibazo naze, nukuri uwo Imana yamuduhaye, nukuri nawe je nukuri siningene no bivuga. Naraje ngaha ndushe kwa kabiri, umugabo wanje yaramaze indwi zibiri ari muri Kongo, twaramubuze. Nza ndushe mbabaye, ndagenda kwa Regina ndamubwira nti gishaka Mwungere. Kuwa mbere arambwira ati nukuri Mwungere yamaze kugenda. Ndavuga none je ku mutima ndabuwandega Mana, ko numva umutima wanje ugomba uturike, bigenda gute? Narinje muri repetition ngaha, Regina caraza, nukuri Imana imuhezagire nawe nizimuherezo ryiza, kandi zimuhe n'urugo rutagiramwe umubabaro. Yesu nashimwe. Arandemesha mu gishingo cya Mwungere. Nukuri mukozi w'Imana uri kurera abasenzi bawe neza, nukuri nawe uri hafi yawe avangirwa. Yesu nashimwe. Regina arampanura, arambwira ibintu yambwiye bica byambara umubiri, nabona ntanzira. Nukuri kwa Mungu nari naje ngaha afise 200,000, ndavuga ati ngomba nkuremwe amahera y'ikigira 10 ndayaha Imana. Mana nta nirindi jana mfise imbere n'inyuma, nanyene ndayatanze. Ntashe kuwa mbere nabona umuntu amaye ibiro 5 by'umuceri. Yesu nashimwe. Gutangira Imana, nukuri Imana ishimwe. Mwungere yaravuze ikintu ngiye mu biro, avuga ati umugabo wawe reka tumusengere. Nukuri Imana ikizana ikimenyetso. Yo papa Yesu yarakoze. Umugabo wanje namubuze nimvera ukuntu ngiye kuba umupfakazi, ariko Yesu yarabikoze. Yaranterefonye ejo. Yesu nashimwe. Yaranterefonye arambwira ati nukuri ndi mu bihe bitari vyiza, ariko Yesu yarahabaye. Bari bagiye kumwica, Imana yaratabaye. Yesu wacu nashimwe. Ubuteme bwacu subw'ubusa mu Mwami. Nukuri Imana yarandinze ku mupfakazi, ihabwa icubahiro. Ikindi shimye Imana, ndashimye Imana ko naje ndamwereka convocation nyene inzu yari yankofotse. Aravuga ati urupapuro ndarusengeye. Nukuri uko yavuze Mwungere, uko wavuze shitse imbere y'abashinga ntahe, mbere yari yashaka ko bansohora mu nzu, ahubwo baca bampa iminsi. Aranka ngo n'amatara cyanda yakupa. Abashinga nabaca avuga ati numukorera no ku muyaga nkuba azoguma bayo, acanye umuyaga nkuba mpaka rose inzu. Bacampa iminsi 15. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ijambo umukozi w'Imana avuze ryaramba umubiri. Nukuri Imana yo ngaha iri ku kazi, ntutinye kuza. Nukuri araguhumuriza kandi Imana ikabikorerako. Imana yacu nishimwe. Nukuri numva ntoronka ingene mvuga, ariko ikintu nshimwe mukozi w'Imana n'ubu ndabisubiyemo. Imana iziguha ijuru. Abumvise gushima kwanje, Imana ibongera umugisha. Ageze mu biro arambaza ngo umugabo wanje ntawe uhari, ko hari umuntu yampaye amakuru ngo yuko yari karaza, ngo ari mu bantu baciye mu mazi, ngo ingona yari abantu 8. Kwaho rero nibaza ngo n'umugabo wanje ngo bavuze ko yarimo. Wowe yabonye itango kubakata, babonye mu mazi haci urumva ko yariko ngo bakata amazi ahindutse amaraso, bamwe basubira inyuma mugabo 8 bari bagiye mwagari bapfuye. Benshi ndamubwira ati jewe icyo numva umutima wanjye nyemeza, nta mugabo wawe ari muri abo kandi ntiyapfuye. Mubwiye ntari muri abo kandi ntiyapfuye, kandi vuba agiye kuguhamagara. Amen. Mama chiko urumva ko yamuhamagara. Ndozi cyubahiro kandi ngere tudozi cyubahiro cy'Imana. Dozo kugira gatatu cyubahiro. Bagushigikire ntuva mwiyonze, tuyimuje n'ubusangiza mu Yesu. Abasenzi begariye uriya mugwayi, abasenzi n'intervention. Shimira Imana yo mu ijuru, nkongera nkashimira umwongere wacu. Imana yo mu ijuru
imwongere amavuta imwongere n'umugisha. Jewe naraje ngaha nifatira ingingo yo kubatizwa mu mazi menshi. Igihe nashika ngaha nari mfise ibibazo bitandukanye, ingwara z'ubwoko bwose, nyene ibintu bidasobanutse. Ikintu nshimira Imana yankijije ibyaha bitandukanye. Amashi menshi ku Mana wacu. Amashi. Niba ikintu cya mbere cyo gushimira Imana n'umuntu Imana ikiza ibyaha. Imana igukijije ibyaha bisumba kuguha amafaranga, kuko amafaranga arahera, ariko ibyaha ubikize uba ufise ubugingo butazoshira. Hama ikindi nshimira Imana, namara agahinda mu mutima, sinigera nezerwa n'umunsi umwe, kandi nta muntu ariho numva yuko anezera mu mutima wanje. Imana yampaye amahoro mu mutima. Hama ikindi nshimira Imana, je narageze ngaha mfite ibihere byinshi. Umwungere wacu ndamuganiriza nti je ndafise ibihere biguma bigenda bigaruka. Ndagenda nje ku bapfumu, nta kintu na kimwe bamarira, byose bikaba imibabaro gusa. Umwungere wacu acambarira ati ufate amazi wongere ufate umunyu, ambwira n'amavuta, byose arabisengera. Ndagenda ndabyisiga, mbona umubiri yatanguye kuzurazamuka gake gake. Niwe yose ibi byose by'ibikomakomere mubona byari bihere bitundanye. Hama ikindi nshima Imana, je nagize umugongo ashura ketama mugaye ryari banga giwanje, naho ndawugendana igihe kinini cyane, naho nzunguruka nyene mu mashengero atandukanye, nta nakimwe bamfashe. Ndawugumiza ngaho nja mu bwiza ahantu muri serire, uwo murongozi adutuma amazi. Ayo mazi ndayanwa, maze kuyanwa indiguma ivyimba, ndibaza nti ibintu nibikiga Mana yanje bikurikiranaho muca mu vyumva. Hama nyene hamaze kugira igihinduka mu mubiri, nza numva ikintu kimadutse mu mugongo nyene giteye nk'ubwo umugongo mbona urabohotse. Hama ikindi nshima Imana, je mu buzima bwanje nari umuntu aguma afungura amakara, nkaguma ndya amakara nyene nkarya amakara. Nari amakara naho ntafungura nta nakimwe vyantwara. Umunsi umwe rero ndaze ngaha muri Burakeye, nje ngaha nyene turasenga, shitse ndasubira ndayarya, ikara rintabura mu muhogo. Imaze kuntabura mu muhogo, apeti y'amakara irahera. Nico ndagishima Imana. Ikindi nshima Imana kandi, jewe n'ukuri imibereho yanje sinanzi gufata ibihumbi 100 mu ntoki. Umwungere nyene aratubarira ati hageze yuko tugurana Imana. Umisi nari mfise ibihumbi 50 mu mufuko. Ndagira nti jewe aya mahera n'ubundi mbona byose iri moya, nta namwe ndiko ndabona nje ndayatanga. Maze kuyatanga mbona umuntu ampaye umutahe, ndagira nti Imana urakoze. Hama mfise gushima kwanje, Imana ibamugisha. Amen.